banyakora bashinga amateka nta kigoye kirimwo gusa nuko hari intambwe yindi tutari bwatere muri bijanye na décentralisation cyangwa déconcentration effective uko muravyibuka hari bwirizwa mwemeje nyine yateye ku mukono rigenga intwaro mu makomine burya ryafatanije amabwirizwa abiri rimwe ryari rya transfert de compétences irindi naryo ryari janye n'intwaro mu makomine twakore mu mwaka wa 2020 nibwo davyibutse neza umenga ari yato iryo janye na transfert de compétences ryatowe mu mwaka wa 2015 iryo basha cyangwa intwaro mu makomine ryari mu mwaka wa 2019 muri iryo rero rya mbere mvuze transfert de compétences yaravuga les compétences transférées mu makomine ubushobozi buhamwa komine buvuye au niveau central mugabo bagatanga ubushobozi ntibatange na n'uburyo nshatse kuvuga abakozi ibikoresho n'amafaranga niho muravyibuka twabirabiciye hirya no hino rusanga mu mabwirizwa ari abiri iryo rya mbere rijanye no gushikiza ibikoresho transfert de compétences amakomine hari byinshi ryabura dusanga byose tusha tubishira mu bwirizwa rimwe uno munsi rero abakozi ba leta bakorera mu bushikiranganje butandukanye barasi umushahara bahembwa avuye kuba umukonseye ku mushikiranganje cyangwa kwa directeur general naka akagenda kuba umukonseye kwa mustane cyangwa twa departement kubera iki umushahara batoja kugira uhembegwe iyagiye ni nka kujya kw'abahoza arabigisha batowe ngo baje kuba abakonseye ba mustanteri ababajejwe iterambere imibano cyangwa statistique acha twara wa mushahara wiwe hanyuma agacaronka ga prime gusa nivyo umuntu ashobora gukorera koko nta kigoye kirimwo ubwo gusa nuko hari intambwe utari bwajemwe mu bijanye bya na décentralisation na déconcentration kugira abarundi bose bumve ko akazi muri sangwe gakogwa iyo kari so umuntu avuga ati je ntegezwa gukorera ngaha anya kuko ivyo tegezwa kubivamwe iyo hari akazi ko guteza imbere abene gihugu niyo umuntu atonda hanyuma ibi vy'amatexe d'application nukuri ni kibazo mugabo kitateza kuba ikibazo tuzovyicara cyangwa tubihagurukire ko turafise amadraft amwamwe icyo kigoranye gusa nuko iri bwirizwa yitire bwasohoke mugabo naho butari bwasohoke twarateguye bimwe nibaza rimaze kuba promulgué cyo tubishira a musique nivyo amabwirizwa nimwe amategeko ni menshi ariko nta kizotuma bitaja mu ngiro hariho ikibazo cabajijwe ati kiringo c'amezi 6 ni kiringo kirekire sinibaza kuko bavuga negro y'ibwirizwa ivuga iti les textes de création et d'organisation des services publics doivent se conformer aux dispositions de la présente loi dans un délai maximum de 6 mois. Standard maximum. So kuvuga ko abantu bose bacha bagenda kwicara baturuna repose ngo ni yameza 6 iki ni gihe ntarengwa no mu kwezi kumwe cyangwa amezi 2 bivanye n'indinganizo y'ibikorwa ibi byose bishobora kuba byavuye mu nzira mugo tukavuga tuti reka turabe kuko hazoca haza ayandi dufate amategeko agenga ubushikiranganje niyazoca ababanza kunyaruka kugira avemo nagenga yandi masitire hanyuma twanduruke tugenda rero no mu ordonnance n'ama arrêté byose tubishikeko mugabo murumva ko hariho ntuze nyama etape tegeza gucako ariko twavuze maximum 6 mois nibaza ko atawe vyotera amakenga uko maximum ni maximum nyene ko mu mezi
babigiye ko n'inguvu nyinshi muno mezi 3 byo babiheze mugo twavuga tuti ko hashobora kuba ari amategeko agenda kwegana ugahera kuri decret ukamanuka kuri arrêté ukamanuka kuri ordonnance tuvuga tuti byose katubiho umwanya w'amezi 6 kandi nibaza ko bizoba byafasha umurongo byose. Hari ikibazo cyoje nandizeye Charumize reprise ikiri kibazo kinutse aker nk'umushikiranganje ubu no bamenyesha ko tufise amaraporo ya patrimoine z'amakomine yose. Ikintu cyose citwa ca komine havuyemwo hamwe tutabona neza batabitunganije neza ibijanye n'amatongo n'ivyo tutabona neza mugabo navyo nyene ciko turavyiruka kugira tubitunganye turonke raporo detaillée komine ku komine duhereye kuri patrimoine hura matériel hura imashini ibikoresho byo mu biro n'imeza n'intebe ibyo vy'amatongo n'ibindi byose biratonze neza kuburyo atawuzo kwihenda ngo atanze romize ibintu bidakwiye. Ico twayikoreye ko raporo provisoire turayifise iramaze ukwezi kurenga twaraduze no mu biro vya buramatari mu biro kwa buramatari naho nyene twaraduze turavuga tuti namwe ni mutwereka ibintu mufise patrimoine provincial. Rero bace bafata ivyo makomine komine kuri komine bashafata n'ivyo muri cabinet kwa gouverneur kugira vyegeranye ibyo dukeneye gusubira kuronka ni ibi by'ama service de concentré navyo nyene kuko murumva ko nka BPAye dufate Butanyerera izoronka romize y'ama BPAye 3 BPAye Kayanza Kirundo na Ngozi bisaba ko nizo service de concentré nazo nyene zitwereka patrimoine zazo kuko kenshi ubusuma niho bubera kubijanye n'ibikorwa tugenda kuri PTBA ibikorwa byariko birakogwa nibihe ko byategezwe kuba biri autorisé par le PTBA nibaza ko bitazotugora cyane ariko tugumiza mwijisho kuko abarundi turagoye turashobora kutugirira nabi tugasanga ibyo twashatse gukinga nivyo bitubaye kuko umuntu aguma kurikira hirya no hino ari abafise ingeso nibaza ko atari ingeso nziza n'ubu tuguma dukurikira hariho komine imwe bambwiye yuko byagoranye ko bagira inama ya conseil communal heruka ngo kubera batagize fourchette ngo bagabure itongo rya leta itongo rya komine mugo tuguma dukurikira nibaza ko nta byinshi bazotwononana uno musi rero nibaza ko twaragize amahirwe turagira amadesante mu makomine ko twasanze hariho abantu wamenga barashavuye novuga ko bari bashavujwe ngira ngo n'intondo kungene zakozwe Imana ishimwe ko na seni n'abanyamigambwe bumvikanye ko izo ntonde bazafisha muri iyi ndwi kugira isaku n'ibihuha bigabanuke zitafishijwe zitari bwaba afishe nizo abamariste y'abakandida député mugabo kuri te twasanze hariho uruntu muri iyi minsi tumaze iminsi tugenda amakomine yagutse tugasanga hariho abantu ibikorwa byabo badehukiwe mugabo by'ukuri navuze abarundi kungene tungana biharo ntibirasohoka mugo turarenga miliyoni 12 mugo tubonye abantu bariko baradehukirwa batumutwe kubera intonde de poste électif 2025 twarahewe dusanga ni 152 mu miliyoni 12 kuyemwo ibibanza 152 gacushavura sinzi ico bakigushavura icarico ko twaruye abatogwa kirese tukuyemwo abakopte au niveau du Sénat na assemblée n'abadepite 100 Sénat n'abasenateri 10 bajya abandi babakopte urumva bo nta ntonde babashira ko barafise kungene babitunganye indani wabo n'abastanteri 42 turavuga twarabahanuye turabwiye ati ibyo nivyo tuma umuntu atumutwe kuko ibi nivyo byo gutumutwe nivyo bica bizana nako gatima ko konona ngo nubundi ngo nta kigenda ibintu nk'ivyo kenshi byaba abagize amarumize adakwiye
byavana na niveau ya patriotisme uvuga uti nta kundi ko ndahavuye ntacu mugabo je nabonye ko vy'ukuri ubuzima uvuze ngo ngiye kurondera muri poste elective gusa uravye nayo birakugora kuko abarundi bose miliyoni zirenga 12 tugiye kuvuga ngo bobaho kubera batowe bahembwa umushahara w'abatowe twosanga igihugu ataho gisigaye ubu rero turiko turabasensibiliza kugira ntihagire umuntu aza kutwononera programme turimo kandi baza ko bizokunda iki rero iko bijana n'amategeko mperekeza turiko turagira nuko bizoba inyuma turiko turategura manuel tuzoba formamwo abashasha abastanteri bashasha n'abaguverneri kugira tubereke ico arico le responsable de l'application de la loi amenye ibimurindiriye na procédure applicable ko tezo kurespecta amategeko n'amabwirizwa mugo naba bari mu nzego uno munsi twateguye ko tuzobagirira agaseance taruko ko kubasezera mugabo arakubereka yuko vyiza rugugira remise reprise nziza iri exploitable en dehors iyo rapport baduhaye kuko izo rapport novuga ko ari nk'izifata kibanza rapport definitif izoba ruko duhejeje iyo processus electoral tugiyemo kandi baza ko bizogenda neza ko benshi nabonye batanguye kubaha ivy'igihugu naho atawo kwijajara nibaza ko bizogenda neza cyane. Honorable Sylvestre yavuze ibijanye na article 2 nyine teka mwabivuze neza mugona gomba nongere koko mu bisanzwe les corps de défense et de sécurité nukuvuga la police nationale du Burundi ugacushira ko FDNB la force de défense nationale du Burundi ibi iribwirizwa ntiziraba pour des raisons ya mbere yeteka ivuze ibi izi corps ni corps zigengwa n'amabwirizwa specifique amalwa organique rumva corps gengwa na loi organique nshobora kuza kuregifera ngo itwagwe kandi na loi ordinaire ico ni cyambere cya kabiri iyi ni loi ordinaire turiko twaba propose irafise abo iraba ukuvuga administration centrale ya ministère de la sécurité publique na administration centrale ya ministère de la défense nationale yara kuko ikija kuyapplika ku ma direction générale nama direction nama service na inspection générale cyo kimwe na secrétariat permanent na coordination ministérielle muri rusange au niveau de l'administration centrale kuko au niveau par exemple FDNB hariho amategeko novuga au niveau ya organigramme bisunga yo muri EAC ari yategezwa kuba harmonize ubigiyemwe rero urumva ni rezo ya kabiri tuma ko cyoca bigorana naco kimwe na PNP kubijanye n'ubutungane administration centrale du ministère de la justice iribwirizwa rirayiraba mugabo kubijanye n'indinganizo z'amasentare kungena amasentare akora rekuruze tribunal iribwirizwa ntiboja kujya Afrika yuko tugira ikibazo kijanye na séparation de pouvoir uko ni handi bacavuga ati voilà l'exécutif yinjiye muri judiciaire ikindi gikomeye kuruta nuko twebwe kuri iyo principe de séparation de pouvoir twanka ko haba dehumu inutile c'est vrai nk'ubu twaravuganye n'ababuramatari kandi barabitahuye neza cyo kimwe n'abatwara inzego z'ubutungane ko atagwa mugoza ruraba rubaye muri côté judiciaire buramatari ategezwa kurunka information kuko muri mu Burundi murabarundi muramaze kumva ko hari hamwe baza bacanamwo kaza wumva uyu Hame de son côté undi de son côté jeba buramatari n'abakuru b'amasentare narababwiye ko bigenda kose buramatari nta toje azokwambara kuko toje iritaye sirimetsira hayoronka imukwira kuko ntazoba yagiye gusonesha mugabo kumva ko hari ugwamo mu ntuzenya mu ntara agaca yirabira hirya naho nyene ni no gukwepa ses responsabilités
arabaza ntaja muri fongo bamubwire ngo urubanza ngo twaciye ukunuko mugabo nkuko tumenyereye abacamanza mu misi heze mwari mwumvise yuko hariho abari bahengamye cyane bahengamira mu bintu bidapanze bamwe bajya ibiturire gushikaho bandika na message ngo mpamahera ya naya ngo urubanza ngo rugende uku ngo tuyasangira naka nk'ibyo umaze kuvyumva ujejwe intwaro kuraba hirya biragoye mugabo so kuvuga ko bagiye gusiyeja muri siyeje ntajamwo cyangwa afate toje ngo abe ministère public ariko gukurikira kuko jewe principe ni imwe ahantu numvise indongozi mu ntara gouverneur commissaire provincial mukuru wa sentare procureur cyangwa utwara iperereza aho numvise bariko barashwana vy'ukuri numvise ko badahuza cyane hypothèse ko muri abo harimo umusuma uko iyaba bose baraba l'intérêt général bagatunganya neza ibyabe n'igihugu ntaho boshwaniye kenshi tugira rero tugira amaso maremare tukaraba kenshi dusanga muri abo bantu bari mu mishwano bene uko mu ntare responsable provincial bariko barashwana haba harimwo umwe agatima ko gukunda igihugu cyangwa gukunda bene igihugu cyangwa kubakorera kagoranye iki rero sinovuga ko cokunda au niveau opérationnel ntiwofata grande instance cyangwa parke ngo iratashe kwa gouverneur byoca bigorana ariko nikibuza ko bahanahana makuru pour intérêt général non pas dans le cadre de prise de décision mugabo pour intérêt général habaye homu abantu baravugana kugira barabukungene ibintu bitungana neza kuko buramatari mu bisanzwe niwe jisho ryanisho mukuru w'igihugu mu ntara si vyiza ko haba ibintu ntamenye ivyari byo kuko hari abantu by'ukuri ikiduhimbara nuko benshi bariko barahinduka turavye au niveau opérationnel benshi barabona ko l'intérêt général itegezwa guprima kuko na cyane ko no kurahira abacamanza avuga ko bazoca imanza au nom du peuple burundais non pas contre le peuple burundais iki nico nogira ico ndakivuze ko mugabo rero hariho ikindi kibazo yabajije ni commentaire iki cha collecte des fonds par la province si collecte des fonds comme tel si samafo bazo collecte navuze ko ma PCDC ibitabo vy'imigambi ya commune nivyo bica bitwereka ibikogwa ama activité naca ba finance par budget kuri fonds propre ko kuyo begeranije muri commune akacaba nayandi ama appui budgétaire budget communal azova au niveau central ama transfert azoko aha rero twe tuvuga tuti intara ikigira condense kugira tubone quel est le volume kugira ntihabe déséquilibre entre ntuzenya les appuis zagiye nko muri Butanyerera na appui zagiye muri Burunga nk'akarorero kuko principe dukorera ko ni principe constitutionnel ivuga iti l'état veille au développement harmonieux des communes iyo développement harmonieux des communes rero bwirizwa shingiro rivuga ko tuweza gucungera idusaba ko tuguma turaba ntihagire déséquilibre ibamwo idasanzwe peut-être ari abakeneye des appuis spécifiques tuzidefinise par rapport y'izo besoin nyene mugabo tukaraba ko byose bigenda biri ku murongo umwe hariho ati ba musanteri n'abakonseye abatwara mu département bazoronka urusho bumwe iki tugiye muri décentralisation neza nyezina burya musanteri nta mushahara yarakwiye kuronka uvuye muri administration centrale kuko yafise autonomie de gestion mugabo twararavye rusanga hariho ibintu bitandukanye tugasanga musanteri uyu ahembwa bafatiye ku marovini ya commune kungene commune yegeranye uburyo tugasanga ari umusanteri afise ahembwa umuriyoni tugasanga ubundi ahembwa 200 kubera bivanye n'uburyo begeranya bavuga ati ndishobora gushika ku muriyoni ntavyo twoshobora shavuga tuti reka rero nyene shobora twotoriza avuga ati reka turaba akantu twobaha kabarumoniza bacha badefinisa udufaranga bobaha cha turamanuka no kwa secrétaire exécutif
permanent turamanuka no ku bakonseye ba musanteri kuko navuze ko abakonseye ba musanteri na executive baca babaye transfer muri commune batwara umushahara wabo mugabo naho nyene dusanga hariho ikindi kibazo uko twasanze musanteri yahora ari nk'umwigisha cyangwa wahora ari umuganga badahembwamwe kandi twovuga ko bose abara mandataire politique dusanga nibibazo byinjiranyemwo twiyumvira ukungene rero tworaba cyangwa musanteri yaho atakazi yarafise ko muri leta avuye nko muri privé mu ONG ya gauche à droite la définition y'umushahara wiwe ucugorana rero twavuze teka turabere ukungene twobikora nibaza ko bizobitangurana ni budget igiye gutangura kugira turabe ko boronka umushahara ungana ko bose bavuga bati netwe turama mandataire politique umwe agahembwa 300,000 undi 10 undi 500 bigenda gute nk'umudogo bavuga ati akubandanya ahembwa umushahara umudokiteri mugabo ariko exercer akazi k'umudokiteri wahora ari mwigisha cyangwa directeur ariko ahembwa umushahara w'umudirecteur mugabo n'est pas directeur d'une école ibyo byose nibazo byinjiranyemwe nibaza ko tuzobitorera inyishu mugabo uvuze ati abatwara ama département baronka amavantage amwe na mustanteri cyangwa abakozi ba zone nivyo kunda kuri kuko cahier de charge simwe umuntu acakora kuri cahier de charge umwe niho définisa les avantages à allouer kuri ucanga uyundi ico ni igikorwa tuzokora nibaza ko on doit devoir réviser les textes zihari uno munsi kugira tuvyarumonize umwe wese aje kuri rayiwe na protocole yiwe kandi nivyo abantu ntibangana mugani uraho ngo ntabaringanira ikindi naco ati bazobareje pas de contrat abakozi ba zone uno munsi kungene byari bimeze chef de zone aragenwa kandi nahandi nibaza ko atakinini kizohinduka bazogenwa n'abatwara ama département nibaza ko bazotogwa proposer par conseil communal hanyuma baje mu kazi ko bazogengwa na contract abasu contract cyangwa ibindi sinibaza ko biratomoka neza mugabo muri za texte d'application tuzobishira mu kugira tuvyumvikane n'abandi kugira ntihabe wanja wangura kandi cyane tukavuga uti nimba ari wo muri commune Nyanza no muri commune Busoni bafatwe cyo kimwe ntihabe traitement itandukanya abakozi bari kurira imwe na protocole imwe hubwo abari kurira zitandukanya bari bo batandukana nayo bundi bwo uno munsi urashobora gusanga chef de zone mu commune iyi ahembwa 40,000 undi ugasanga mu yindi commune ahembwa 50,000 undi jana kwa pameme plus ivyo nivyo dushaka ko tuvana mu iyo disparité kugira ibintu bitomoke neza nibica bijana niki kibazo mwabajije kijanye n'umushahara wa jazono nivyo tuzodefinisa kugira turabe neza ko bigenda neza ari be chef de zone cyangwa bajya abahanuzi cyangwa nabandi bafise ibikorwa bajejwe muri zone nibaza ko tuzovyarumoniza kandi harmonisation nationale hanyuma tuje tumanuka no kubindi nivyo nagomba mere nk'ushikirije ariko ndanashima gose ko mbona ari umwitwariko bashinga amateka ko ibintu byogenda neza ivyo mwatubwiye nyiriteka twavyumvise twavyanditse nivyo abanyako bashinga amateka badushikirije twavyanditse tuzofata umwanya tuko turategura amategeko mperekeza tubishiremwo kugira tubikorere ko bibaye ngombwa tuzogaruka naho tubari muri plénière turondere uyu cyangwa uyundi ashobora kuduha iciyumviro umushinga amateka cyangwa uwundi adutere iciyumviro tubandanye ibikorwa uko ibikorwa byo ni byinshi kandi nabonye abashinga amateka nyine teka bari dispose gukora ivy'igihugu kugira bitunganye neza murakoze